uno munsi mu Burundi biravye ukuntu abantu basigaye bakunda divertissement abantu bakunda divertissement media zikunda divertissement presque gusa uvuze ikintu kiri mu bwenge cumenga acha kutuchokesha hanyuma uvuze ikintu kijanye n'igihugu citwa uri kuvuga politike uvuze ikintu kijanye n'igihugu kitagenda neza uragwanya leta hama abantu bagacafite okay tuvuga umuziki n'umupira ubu nyene tora telefone dukapti radio yari yose ushaka tari kivuga iganiro cy'umuziki kivuga iganiro cy'umupira siyo fresh siyo fresh ko tuzokwira tuva mu minsi dufite generation y'aba bruti benshi ntagitangaza n'kimwe kizoba kirimo Big Zoe kuririmba indirimbo z'Imana hanyuma bakadona indirimbo za societe twavuga zimwo ubuzima bwa minsi yose byakiriwe gute ku ruhande rw'ishengero hama wowe ni iki gituma uririmba indirimbo janye n'igihugu undi munsi jewe no kuri sinanegeze ndabipanga ko umunsi umwe ngo nzogira ibicange ngire biriya mugabo iryo jisho nyene najyamanye nabivuze ndafise kuva nkiri umwana hanyuma nigiye nakizwa nkaririmba indirimbo za gospel gusa indirimbo nabandanije ndazandika zivuga ubuzima bw'igihugu zivuga ubuzima bwa misi yose zivuga indoto twese dufise yo kuja kuba hanze y'u Burundi mugabo ushitse hanze ntabwiza ukuri abari Bujumbura kubyo uri Bujumbura simvuga ngo ntugende mugugende basubize kameme tumazogira abantu benshi bari hanze mwa gushika no munsi umuntu wese ashite hanze abanzogira mu kuba surprise yo gutangara yo kuba choqué peut-être sometime amwe akagira nizo kurogirita abandi ama depression kwera baba bagiye afatacho baba bakubwiye donc amasije nkayo kuva kera narayavuga kumbwa nkayandika nkazi abandi bantu bakaziririmba rero mugabo haca ikibazo cyuko mu bisanzwe indirimbo y'iminota 3 ibinyegeje cyumviro cisaha yenyegeje cyumviro cyo kwari ko meme n'igitabo urumva rero ugacisanga nk'uyu muntu wamutumiye ku radio iyo sije nashobora kuyibandanya develop urumva rero buke bitangura kumva découragement avuga nti cyumi cyane kitabwo kirashika niki rero 2010 kumpera tuja 2011 ndumva rero iyo inspiration muri jewe itanguye kuduka cette fois niko nandika ama text byo nagora ko ndayatanga naho no yahundi muntu niyo iyo ikunda ko bimvise nka punchline nibiki mugabo yovuga ati ndirimbo sindayitahura canke numva ntashobora kuyambara byo kuri winkwire numva ari iwawe rero ndakora freestyle rya mbere yabo abantu benshi baba ari ruhande yanje bakijijwe barayumvirije barayikunze mugabo ntavyo bambwiye ndavyo bije ko bayikunze ko babimbwiye nyuma y'imyaka myinshi ngeze presque kuri one love urumva ndazimaze kuba nyinshi barayumvirije barayikunze ntavyo bambwiye hanyuma ntawambwiye ko ivy'ubukristo nabihevye ntawambwiye iki urumva kumva byari kubagora ugati byongora ko numvirize indirimbo nkayikunda abacenza kumubwira ko ariko akora ibintu bitari vy'Imana canke ibintu nk'ivyo nara professeur hypocrisie y'abarundi ico gihe peut-être babimbwira bari bava banandecourage urumva koma abarundi nsanze dusingabire kuba aba hypocrite bivuye inyuma twaratwenga twagira ibikumbe bose bari d'accord n'ivyo ngira muga nta umuntu numwe basigeza nansa bati none ntibibaza yuko nta nuwo bigeza bimbaza vraiment kandi barakoze kutabimbaza hypocrisie yabo ndabasengeye bayikire muga bico gihe yaramfashije peut-être bayimbwira byari kunci intege ego hama mu nyuma hamaze gusoka freestyle gihenda bajayiki hamaze gusoka hasotse one love isotse kabema abantu benshi baravuze ati no indirimbo iraryoshe bazeremere k'ivyo bintu ego tumenyereye aririmba ikiri mugabo kameme twemeza ino ndirimbo iraryoshe abagenzi ramwe mu bo hafi batangura kubimbwira mbwa ati twarazumviriza atinya kubikubwira tumva tutari suivre kandi narabumva vraiment ko ryari rya mbere hari bayeho umuntu yaza ko ryari rya mbere bayeho muririmbyi wa gospel azwi aririmba kuri podium mu isengero hanyuma aririmba n'izindi ndirimbo zitari zo mu isengero zitovuzwa mu isengero bon pa kubera sizi gipagani sindirimbo siza profane mugabo si ecclesiastique sizo kuninahaza mu isengero nyene yego mugabo nizo kuninahaza Imana mwibarabara jewe type nako novita ngo ujya vita kwimvira aho tuvo wowe yarabimbwira kuko we yasanzwe afise culture ya rap nibiki yarabizi n'intoze jewe ziya ndirimbo ndazita ndirimvye akiri ivyiyumviro vyanje akiri imigambi yanje bariko ndandinahaza Imana mu isengero
ndirimvye ubuzima bwanje mbubayeho nk'isinema kandi kenshi maniko ndaninazi Imana mwibarabara. Yeah. Bigzuba tuzana indi ndirimbo yitwa Sigwanje. Sigwanje abantu wese nibaza ko umuntu ayumvirije aronka igihande ciwe muri byo byose. Umwe wese naje nakuyemo parti wanje umugabane wanje ndabutahana. Iyo ndirimbo wayanditse gute we kuyumvira iki ubwo nta bantu wakariye cyane muri ndirimbo? Yeah, Sigwanje nanditse muri 2015 ndi mu muduga niko ndava muri Kenya. Hanyuma nari mfite ivyimvuro byinshi nshaka kwandika. Muga ndavuga nti kwandika indirimbo ikira cyumvira ndakidevelope nk'indirimbo imwe ino mesi ibiri nzo baramera barishora kudakwira. Ndavuga ko ntora way yo kwandika indirimbo imwe ngaka bishobora kwegeranya ivyumviro 10 15 20 30 mbwa mu ndirimbo imwe kandi bidataye essence. Rero chanda na instrumental prince yigeze ko ma prince mshindi ashibukeye ashira telefone nzi ko ngira mari minsi 2 umuduga mva nava muri Kenya n'imodoka ngaruka ibujumbura minsi 2 daily renga ashira amaekutere mu matwi n'ibiki na instrumental n'ibiki hama ndandika nugare nca sanga ndandika mva nafise umwanya muremure uravyuka ukasura kajya mukavyuka ndandika mbwa sanga nanditse indirimbo ndende shaka gushira iminota 15 canke iki shitire ari bujumbura ngiye kwa kori kuyikora kori turagira toni minota 5 iraheze atarofren turagira kori acarambwira ati indirimbo woyigira amaparti 3 iyi tuyigeza hama uzogira yindi amugire n'iyindi ndambwira yego ni kuko n'ibimbo byari birebire cyane Sigwanje ikibirasohotse isohoka 2015 umuziki udatembera cyane atamaradiyo yashusha atabiki Buja FM gatoya yaravugaga ko nyene bisanzwe hanyuma 2017-18 Sigwanje riragaruka rero kubwa abantu benshi ndabizori mu bayumvise avant peut-être 2016 kino nkico mugabo 2017-2018 Sigwanje riragaruka ku bantu benshi abandi bantu bose barayiriposta bakavuga nabandi ku munsi itwa gute MT number 1 ayiposta kuri Facebook yavuze ngo mu bisanzwe Jesse nkunda rap ngo mugabo ngwino ndirimbo ziri kujya mbashize ko mugari sigura yanyoheye canke bikaca ayiposta n'ibiki ntuze rero abantu benshi ama reaction rero kunyandikira kugira ibiki kintu nkico mu nyuma turagira kwiganiro nakeza hanyuma ragira intuze hama rero n'ingaruka mbi rero nazo zisha ziraza zaburi ko ravuga ngo narakari n'ingaruka mbi zisha zirazamwo z'abajene ba nimba mfite imyaka 30 nkaba bimuhira bizigute ko ntabimuhira kwera nabuze akazi ibintu nk'ivyo parti z'abakobwa navuga eske ko uruvuze ngo umukobwa ngo yansa abahungu none ugomba uwambere aje kundondera cyo tujana ibintu nk'ivyo narisiguye by'ubumesha kuko nk'iyo kote y'abakobwa bari abakobwa bari banyandikiye Imana ishimwe vraiment ko tutari tuzinanye kuko ngene bari bababaye yaba twari tuzinanye bari kuvuga ko ari nabavuzebo twibutse parti y'abakobwa ni parti niko mvuga donc ni parti zibiri ariko ndavuga iyi ndirimbo muze muyihe wa mukobwa umwana mwiza muga byashitse akavyarira iwabo bakundanye n'umuhungu akamubwiza ukuri uwo muhungu abagiye ntazogaruka rero nkubu bace bakatira ngaho alors que line bandanya gumiza amaso kumukama kuko niwe soko ntuce wihebura kubera situation irimo mu buzima imeze uko wowe uce wumva umenga nintuze mugabo bose bace bateba kuri nko kumenga ngombye kuvuga umukobwa cyangwa abakobwa bavyari wabo no barahari naco nza kukwa presinze sije ndaba si découverte ngize ngo ndabayishurire ko babaho bakobwa barahari ko muga juste situation baba barimo n'ibikintu nk'ico ko uri mu gihe kigoye mu buzima bwa minsi yose hakuja kupambana na situation yawe igoye nawe utashobora kuyigira nimba ufite umwana uramufite deja turazi ngena abantu twiyumvira reflex ya mbere tugira ni tubona umenga waragize ubuguruguru cyangwa waragize ibiki ibintu nk'ivyo ushobora kutana ubuguruguru wagize waramuvyaye mu rukundo hanyuma mwamuvyaranye ntabe serieux ngo mubandanye umugambi wanyu n'ibiki ibintu nk'ivyo ni mugabo je nkaca propose solution toujours ya Marimana ko Imana ishobora gufasha mugabo abantu bagatena kuri yo kote indi yari kote donc y'umukobwa donc abenga abahungu bose baje kumurondera avuga ko ashaka mu boss n'ibiki aca avuga donc ikintu nk'ico ngo none ngo nasubira kuvuga nti toujours faut kumviriza cyo nakunda avuga ico arico ntiyari ntuze kandi urumva hariho nk'ama line nandika directement jewe nkujya line y'umukobwa muri Sigwanje ya kabiri niyo naririmbye umukobwa ashaka kugira mariage juste kubera gusa mutoyi wiwe ari mu kumutanga kugira mariage nabibwiwe no
kandi yari yabinyemere ko ndabiririmba nabibwiwe n'umuntu ari muri iyo situation nyene umugabo rero we yari yaramaze kuyigira avuga ati je mu bisanzwe nta mariage nari kugira n'uyu mugabo wanje nayigize kubera petite sœur yagira ntangiye mariage ca ndayigira ati uyu mugabo wanje yaramaze imyaka n'imyaka ndiraga naramwanka ati rero ati ndi force kumukunda doje yogira mariage gwagwa nkuna mwanka gwagarutse gose gwagwa nkuna mwanka gwagarutse gose sasa ebana ndamubwira ni nyene turayaga bisanzwe n'ikintu kandi mbere ko ndamaze ni eske no situation ntaku mentioninze n'ibikini nabwo ati hamwe bari n'undi muntu ishobora gufasha bashaka kuyikora ko nta ngorane nivyo ndakubarira rero urumva abantu benshi babumva umenga ndiko ndavuga abantu kuko muri siganje ya mbere nanapreshije indirimbo muze muyihuwe iririmbye imwibutse ko kuvuga ivyo abandi byoroha donc nogira ingorane naje narivuze hano muri situation zose zitandukanye n'ibiki narivuze n'intuze yego donc hari amantuze menshi haro nivyo nariri haro nivyo navuze haro nivyo navuze nkabivuga atandi gicapo mfise ni indirimbo muze muyihe baba pastor badukundisha Afrika kandi abana babo bose baba Amerika nta ni image mu pastor mfise mu mutwe skise passe nuko hariho umu pastor abana be bace baje kuba muri Amerika indirimbo kiramenyekana bacomeka none navuze kandi indirimbo yasohotse yava urumva rero izo ndirimbo zo kuvuga ibintu byo mu buzima busanzwe hari gihe ebana umuntu ayishirako indirimbo ari byo muri 2016 akayishirako muri 2018 haba akavuga ko ari wavuze hama agashiraho urubanza mu mutima we beef haro n'umugenzi wanje naciye ntombora nayo maze imyaka myinshi naramubuzi yaroye nagiye numva telefone banamuvuze mu ndirimbo ni sinakuvuze sinayinzi niyo waroye banishimura na telefone basi ndakuronsera nakuvuze niyo ngo nukuri ngo umugenzi wanje ngo yindungikiye ngambwira ngo uri kuvuga jewe nanga ntekereza bon ndabimenyereye naco bitwaye ni kandi uri muri inviteza kuri umuntu yitegereza donc bitegereza diko ibyo uza kuzana urazana ibintu nawo bigoye ugumya responsabilité yavyo n'intuze rero umva muri hari indirimbo yitwa Uburundi n'igihugu sikibuga narivye muri line ivuga ngo parti mvuga ibintu by'isoko yahiye nibiki aca mvuga ngo time will tell baza boba zobabwira time will tell mu bisanzwe n'indirimbo ya Bomare yitwa time will tell donc cyo twashyize ko time will tell baza boba zobabwira indirimbo yaciye amezi make yisohotse ubujournaliste akomeye ubujournaliste twa Bob Rugurika aca tangura gusigura ivyinge kuvuga ko afise amakuru ingene isoko yahiye aca avuga ngo muri iyo ndirimbo ngo nivyo jene navuze ngo nako mvuga ngo boba zobabwira ngo n'imbiriza yabivuze nk'ivyo jene kwimenya gute ndakubariya donc nibigira Bomare mukabifatanya na Bob Rugurika donc umuziki ni urabwiye n'abahungu baraho baguma bicaye munsi y'ibiti ngo one day bazotunga kumenya indoto z'ibisatsi ijya ndirimbo njembo mugagara urazi ko reputation y'amarigara tuyifise bo mugagara ni muhira siyo nkiba mugabo mvuze ngo mba nuko nyene ni muhira nyene niyomba hanyuma ababiri bo mwisite bashikirite ijya ndirimbo nka 2020 ngirango sizo mubira yumvishije muswere ngiye muhira kuramutsa abavyeyi cyazora numwe muri bo ngo we bigi we ngo waratuvuze mu ndirimbo avuze mu ndirimbo sizo umuntu yabumvishije sigwanje yego bon ni juste ko motive abajene bagenzi bacu kwifuza ko one day umunsi mwizoronka inoti z'ibisazi cool twese turazifuza inoti z'ibisazi mugabo banza abantu bose uzi bafise inoti ingene bazironse nta numwe yazironsa poshe cyane umunsi y'igiti ariko aravuga ngo tuzoronka inoti y'ibisazi natwebwe natwapoye umunsi y'igiti mbwa turiko turakora tego turarota rero umva umunsi y'igiti hararyoshe uri kurarealiza indota pana uri kurayirota donc indota irakumwe umwanya wo kurota urakuye mu ijoro turyamye tuvyutse ku murango nituba tuvyutse kurota tuba tuvyutse gushira indota mu ngiro rero umwe wese arafise ingabire Imana yamuhaye umwe wese arafise ubwenge Imana yamuhaye umwe wese arafise ibintu ubushobozi butandukanye Imana yamuhaye bukoreshe nta twese nta numwe arutuwundi twari mu ishusho y'Imana twese turanganya ubwenge turanganya inguvu turanganya umwete turanganya amadefo turanganya ubunebwe turanganya ubukene we ntugira ingorane ushaka kuza ngo James inshuti kugusumba
ni kwezi wanje atazuzi uzirabo kazifuza gacaza ngo ziwanje ni zatari ushaka kwibaza ko mfise ama opportunity gusoma ko ama opportunity ndonka uyabona gusa hariya ndi hariya mugabo wowe ntubizemwe n'ibiki shobora kukuraba wowe nkifuza umuryango wavukiyemwo canke ama opportunity wavukiyemwo ko nize kuri poteza wakati wo kiga kuri française mugabo ivyo byose ntintuze ushatse kubigira ivyitwazo urabigira ivyitwazo ntihagira icuvamo ugacuce ku muntu w'ivyireguzo oya yabana je navukanya yabana je narinze ubwenge nk'ubwaruma yabana je narinze kinibiki yabana je navukiye hari yabana je nize kuri française ivyo ni ivyireguzo gusa ivyo ni ivyireguzo abana biga kuri française abavyeyi babo sibo bize magana bo muvyeyi atize kuri française arashoye kurera ku technical life yo gushikana umwana wiga kuri française yo utize kuri française umwana warashaka kwiga kuri française donc reka kuzanira ivyo vyireguzo ngo sinize kuri française sindi umwana wa naka sinaronse opportunité kwiga ama université n'ibiki oya sivyo bito ushoboye biri hehe yaba wize kuri okay basi nyereka ikintu uri kurakora yaba wize kuri française tuvuga tuti shaka ino kuri ndavyo no kuragikora yaba wize kuri française cyari kuba kiraha mugabo uricaye nane kwicara bisaba ubuhinga kanyabaki n'intuze ibintu ndakora rero nta ego icimviro cyari cyo kubajene nibaza yuko no muri sigwanje ya gatatu bazosura bakiyumva twahindire cyane udushishikarije ugwaruka n'abandi muri rusange gukora twibutsa ko hariho urukurikirana rwitwa Tripalium twagerageje kurondera aho tugeza aho ibintu byo gukora no kudakunda gukora ariko je ndazivugira bitubwire neza Tripalium ni iki gapiki Tripalium twitegiki hariko haziki inyuma hari iki yes Tripalium ni indirimbo mperuka gusohora hanyuma ariko kuri YouTube ariko clip kuri page yanje ya Big Zoe hama Tripalium anoshara mbaje cyo bisigura hamwe ngo ni atrium abandi ngo ni motirium ya Tripalium ni jambo gikilatini ni zina canke jambo ni zina ni instrument de torture ni gikoresho bakoresha mu guhana abantu bakoze amakosa hanyuma etymologiquement mu jambo Tripalium niho havuye mu jambo travail gukora rero bije mu ndirimbo aho biza rero gufatira insiguro ni abantu benshi turakora turarondera turabaho turajya turambara turagura imiduga turagenderana kanaka turagenderana abanaka turagira abagenzi mugabo ivyo byose kubera iki ni ikomeye muri couple ya kabiri arano mvuga ngo turonka inoti turushe tukaruhuka iheze tunywera heza hazimvye ngo tugire story abafollowe mu gisagara bavuge ko ntovye Tripalium iyo ni Tripalium wewe watigitiye amahera wayaronse urushe nagiye kunywera ahantu hazimvye juste gusa kugira ngo uze gufata ya foto ya vendredi poster chilling with friends nibiki kumbe ivyo bintu ntibikuryohera wari umubiri wari ushaka kwivira ku kazi peut-être wigendera ahantu wigirira gasport cyo witahira canke winywere ku kadirisha mu quartier n'abagenzi cyo witahira ngabo ko mi foto yo ku kadirisha batayiposta dashobora naho iyo gomika bari roya rutayifoto riri ku kadirisha mwisite mugo yifotoye bari kiriri garden canke belvedere canke ntumbaze pasha canke hehe uba wumva umenga wavyisha ugacu prefera kuja kugira ivyo bikuzimba bikuruhisha bikuvuna kugira gusa aparaga binezera umutima wawe kugira gusa no bavuga ati vendredi muri mwatesheje muratovye mu gisagara muragize ibiki uri kurigirira nabi ukoresheje igikoresho ciza ukayikoresha kugira wigirire nabi alors ko ibikoresho vyiza imana bishira amaboko yawe kugira ugire neza rero icimviro nyamukuru c'indirimbo tumutima w'indirimbo ni reka gukorera icuronga iyo umuntu ariko arakora ntagenda araronka recompense gusa ubushimwe imishahara oya iyo umuntu ariko arakora agenda aranacika uwundi muntu agenda araba umuntu wundi w'agaciro iyo umuntu ariko ariba arashaka kuronka amahera mugagenda arabigisuma kote ya avoir akaronka amahera mugakote yo kuba akagenda arabigisuma umwicanyi arashobora kuronka amahera mugabo cagenda aracika umwicanyi mugagenda araronka amahera cyo kimwe no gukora akazi urashaka gukora akazi kagenda karagufrustra kakwica kakonona ugasanga kuko urumva umuntu umwe yavuze ngo ibintu bihari byari bidukwiye ngo uyu umwe wese atora ivyiwe ibintu bihari byari bidukwiye iyo umwe wese atora ivyiwe twese twari bukwigo mugi ingorane nuko deko umwe wese atangura gutora ibitari ivyiwe niyo ntango y'ingorane zose suma ubwicanye ikubesha abamaraya ibiki kino nk'ivyo urumva ni ingaruka ziyo ntuze zigiye cyose abantu tudukora ivyo tutaremewe bon
ndiko nagerageza kukirezima ni ntuze ijambo imvugo nakoresheje kenshi kurezima ni kora ikintu ugira umunezero ugiye kugikora apana ugira umunezero uvuyeyo. Abantu benshi ubuzi dukora turyoherwa vendredi yo dutashe. Vendredi yageze turi muri it's Friday, amazina za furaha day nibiki. En fait exactement kuri vendredi twa furaha day jeudi tariko yitwa. Ititwa joy day par exemple. Comme harimo jeudi basi. Kuri ki jeudi atari mwigeze imvira kwikira ngo ibe joy day. Urumva? Nta kintu na kimwe kubera iki? Kubera lenda ramagogo, marda ramagogo, mercredi ramagogo, jeudi ramagogo. Vendredi amagogo ari avamidi gusa après-midi tugiye twinjire muri weekend tuje gutesa. Nani wumva ubwo rubuzi uba amagogo yo kuva ku wa mbere ushaka ku gatanu ugiye go samedi na dimanche nibikunda mugabo kora ikintu gituma lendi hageze kwanzi wa watana lendi isubira kubaho atana vendredi atana samedi ya dimanche après-midi ushobora gukora kajya lendi matin ugakora lendi après-midi kubera tellement ico kintu ukora rubuzima bwawe kiri muri wewe. Hanyuma inyungu irimo nuko imbere ko kibanza kuguha amahera kizonza kukugira umutunzi. Ico umuntu hari ntibakimwiba canke ntigitakara. Ico umuntu afise kirabarasha kikwiba kiratakara kigarasha kunahomba. Igitabo cha Harico citwa Une vie motivée par l'essentiel niho harimo agatemanyage yashizemwo kumu athlete yakinirisha ama competition yo muri Amerika y'amashuri ya football ya basket abakomeye cyane nibiki akora avuga ati akiri ku ishuri yari wa mbere muri team yiwe mwari muri team ya natation cyangwa ya tennis kintu nk'ico ati competition ngene yabikaze indege twafata tuja guhiganwa n'ibiki ati gushaka tuzaniyo trophy ku ishuri ati numva umenga wow ubure nanje ndumuntu ko nashoye kuzana kino kintu ngaho ati hanyuma nyuma yarahagije ishuri yarakuza aza gutembereza abana biwe kuri iryo shuri yizeko asanga ya trophy yazana barayitaye muri poubelle akatrophy kamaze imyaka 25 twese turabizi nta valeur kaba kagifise n'intuze acavuga ikintu ca ati mu bisanzwe ikintu ukora akamaro sico kaguha akamaro nico ucika. Muri mu gitabo cyitwa Rendez-vous au sommet cha Zig Ziglar nous yavuze ngo le plus important c'est parce que tu obtiens après ya course c'est ce que tu deviens. Rero umwe wese yicunguze bibiri vuga neza ngo ni mwisuzume kuri mwe mwiyizi ibintu uri kurakora uri kugendera abo umuntu mwiza hejuru ko uri kugendura natunga uri kugendura naduza imishahara n'ibiki nawe uri kugendura abo umuntu mwiza akambiye akazi kawe karakontribue muri bonne santé yawe cyakazi kawe kagutera frustration ikavyara estomac ikavyara ibiki mugabe ikavyara n'umushahara mwiza ncinda kubarira rego muri market Tripalium inyegejeje kimwe ima Tripalium twitega iki gabike inyuma Tripalium hari ibikorwa byinshi kurumva nayo maze umwaka wose atagikorwa canje nyene sohoye rero nyuma Tripalium hari ibikorwa byinshi cyane bizosohoka mu buryo bw'urukurikirane album kandi izogurishwa ndabizi ngaye wacu muziki uragoye kugurisha mugabo hari abantu benshi bakunda ibintu nkora barabimbwira nafashe umwaka wose ndi concentre buke ndavyandika ndabiririmba ndarondera aba pianiste beza turabishiramo akazi karyoshe nukuri si ibintu byakozwe gusuko rero nibaza yuko muri mars arizo soka début mars album rero album izobetwa Sigwanje Tripalium niyo ndirimbo itanguriye album rero support yanyu ndayikeneye ndabizi yuko biragoye mu Burundi ko ugura umuziki vraiment time objectif yo gushigikira kuko nta soko rihariye uzogwa kuri kano ka video atacyarondera nimero yanje ngo ndondere bizoba bigoye nta soko rizoba rihari nta hantu dufite tudepoza nta maseda kihari